Inkomezi Imana bandanye umurimo. Inkomezi Imana gende ku murimo. Inkomezi Imana gende kubiko. Neza y'Imana twogiye gushima. Twisanze mu gitondo c'imbabazi, igitondo c'umugisha, igitondo c'intsinzi. Mana wavuze ngo ntacyo uzokora utiriye akabanga abasavyi bawe. Mana turagushimiye ku mabango twiriye ndarino joro. Kandi turizeye kugiye gukora n'ibindi. Ibisigaye duha ubushobozi bwo kuntu tubitunganya neza. Nico gituma Salomo yasenga asaba ubwenge kugira ashoboye gutunganya no gucira imanza amahanga. Iri shengero ntabwo ushobora kurongora umwamikazi n'inganzi. Uyu munsi wose turakweretse urabana natwe mu byose muri rya zina ry'igiciro kinini Yesu Kristo. Amen. Sanduku rihe Maimuna Barbere Krashika Yabwa unugu kizwa gatange gutera ibibazo. Ukizwa gatange gutera ibibazo. Shaka muduge ku isi mugende mumbaraga nabahaye. Uranyumva? Mberiza Barbere we niwe mpaye imigisha myinshi kugira ngo uzorongora barongora bajyane ku isi. Nzokurikira n'abaturiye ibisigaye uzonanirwa n'akazi. Ibiho ni bya bindi nyene. Mwese ndabahaye imbaraga. Muzoja gutera abaririmbyi. Wowe umupasiteri. Jewe hosi. Let's go. Murazi cyatuzanye ngo tujye gukora akazi. Madari kasoma bibiri cyane shusho. Asha ndabona kweri akakiza kakubere neza Cyane bro. nane impamvu y'agakiza wibona we. Agakiza nyene gafite impamvu nziza kuko Yesu kugira ngo atucungura ashimye ko twebwe tuba abakize kuko yaje kudukura mu maboko y'abasi mu rupfu kuko Bibiliya iratubwira ngo mu bishishago yiwe niho twakiriye indwara. Mu yandi majambo iyo atemera gukubitwa uyu munsi ntituba dukira indwara nkuko biri. Kandi burya shusho hari ikintu kimwe je nagiye kuvumbura no kugira urazi ko indwara nyinshi ziriko zirica abantu. Ni indwara zidaturuka ku mubiri ngo urumva ngo umuntu yagwaye, ahubwo hariho indwara zituruka ku badayimoni.
boherereza abantu rero ibyo oye kugira ngo uze umenye n'uburyo ushobora gukira ni mpaka uba usenga ni mpaka uba usoma bibiliya kugira ngo bibiliya ishobore kuguhishurira uburyo abakristo ba kera bashoboye gutsinda muri runo rugamba cyane kwe je urazi rero kuba nakiriye agakiza kuri mu mutima nyene mva amahoro temba muri jewe kwe aratemba nyene je naje n'ukuri hariho ubuntu nyene mba mbona ko Imana yatugiriye guteye ubwoba vraiment hari igihe umuntu aba yicaye ahantu akiyumvira ibyo yahozemo ujya urazi ko umuntu ashaka kuba yarabaye umunyabyaha biteye ubwoba ubu niho jengeze kubona ko Imana yatugiriye ubuntu buteye ubwoba hariho ibyaha wiyumvira none nkahajya nari muzima cyangwa sinari nkwije ukiyumvira ati none hariho nk'abantu n'uyu munsi ubona aragiye muri mu mahoteli n'ahandi kwiyumvira none kubera ko adashobora kwiyumvira ko ujya muntu ashobora kuba ari shetani cyangwa ashobora kuba ari mu muzimu cyangwa ari mu ikindi kintu agiye kumwicira hariya hantu abantu bo mwino minsi botahura uburemerezi Kristo yaje gukorera mu buzima bwacu nukuri bohinduka ibyaremwe bisha ngo natwe twagiriwe umuntu tukabibyaremwe kuri mara amajambo uvuze arafashije arandemesheje kwe mu mutima ngo aragukoze ku mutima nuko arankoze ku mutima kwe nashimana yakumpaye kwe yubaho cyane nuko uza turayubaha naje vraiment ndakunda cyane ukuntu umeze kuva wakakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe akayobora ubuzima bwawe warahindutse ku rundi rwego usigaye uri mwiza biteye ubwoba ahubwo rero kwibwira kuba nawe utibona genda kuravye gusa ikimaze cishimo cyo ntanga kwishima my god nukuri bose yego kwe ndagukunda n'umutima wanje wose oya vraiment nibyo shimira Imana kutakumpaye kubera mu bisanzwe umugore aba yari umugabo hagati yanje nawe ninde yazimvye uwundi oya ahubwo twese turakwiranye twese turakwiranye je narakuzimvye oya mwiza biteye ubwoba yo niko nawe utiyonashe nukuri nukuri ndagukunda Imana ego nukuri Jana amashimi Imana vraiment kuvyo yadukorera nukuri gushima Imana kubera aho yabenshi bakwaye abandi babanye nabi twe twibaniye amahoro nukuri nivyo gushimira Imana vraiment ego birumvikana nukuri Yohana nzobura icyo muri Imana basi nume nkoresha amaguru yanjye ndayitambire tuzoyitambira kifuna amashi ego urumva hari igihe nyene ubona ibintu nawe ukavuga ati yego n'ukuri Imana ikora ibintu bikomeye biteye ubwoba ikigira kandi burya Imana irashitsa Imana yisezanije irashitsa je nitegereje ujya mukobwa wacu uyu rwego agezeko n'ukuri urabona ko vraiment hari ikintu Imana yakoze urazi ko kera akakunda kugwaragurika nyene ubuzima sinzi mbwa Imana ikatubwira ati burya nimuzongera gusesa amahera mujana umwana kwa muganga cyane urazi rero muri Yesaya igice cya 55 cya 53 umurongo wa 3 avuga ko mu mishisha guyiwe ari ingwazi kirira wow nijya jambo rega riwe nari nakubwiye kandi kino kibanza turimo cyabana nyene kimeze neza cyane akayaga kahari afresh ni kose ora kameze neza cyane rero nuko Yesu akiza akiza umukobwa w'umunyakanani kazi wa mugabo yangaheje sawa mwana sawa papa mama wa mugabo yazanga haje amara yaguhaye wasize abagabo mata basigaye baguhaye Natisha numvise nibi tena mahera bigeze bampa umviriza uyu mwana wanje ndamuzi ndamwizeye yarayamuhaye naramubonye Roxane nakubonye wa mugabo yamye ngaje ku mugoroba yaraguhaye amahera narayabonye kuva ryari made usigaye utora amagabo amahera y'abagabo je nta bwenge fisi Roxane wewe urakoze cyane nuko papa naramubonye umviriza rero madame nimba iyo ngesa ari ufise byanje byo bima bihagarara sheri umviriza Jesse shaka na kimwe nibyo bya sheri uvane ngaho yitwaza amabiri yangu ngora kijijwe
yigira byinshi arya amahera y'abagabo. Sheri uri kurambeshe Kazibe je sishaka ngo Roxana ariko arabesha ashaka kuduteranya Mwana wanje ndamutse byo kubesha ntibirimo kandi nyo umwana atabibonye. Okay uri sire yuko je no banaragiye kuvanga Nikimenya amenye uwo mwana yabivuze. Ewe bitwaza amabiri yangura kijijwe wigira ibintu. Umviriza nakubwira ikintu kimwe ivyagakiza mu mwanya ndabishira pembeni. Ahubwo kwanza reka manze nshire hasi iyi bibiri. Urangije umvira nta majambo nkeneye ndakwiyamye ndanakwiyambuye muri make. Umviriza je nakubwira je n'umugore niyubashe je sishora kugendana n'abandi bagabo wanyumvise. Niba wawe utiyubaha ubaye nkaho umenga uri kimayi baba ugendana n'abagabo bari bo n'abagore bari bo bose jewe singendana n'abagabo. Aho reshaka kwa yuko kuva mu ntange kuva muri mpweme wowe yivemwo cyangwa uyinjiramwe ibyo ntacyo bimbwiye mbera ubwo mara kubera iki Imana wampejagize none umugore prema ikiro gitega ngo n'umugore prema yaraguhezagiye nawe urabyumva neza ko yaguhezagiye akagenza abagore ba none Mana kubwira umpe mugore nk'uyu barema igitega nk'iki prema ngo n'umugore arakabigitega igitega kikabi cyawe je ntibyohera ngaha reka mpamagare pastor none umugabo w'imbwa uri umugabo w'imbwa uri imbwa y'umugabo telefone pastor yakaba ndongo jengero yakamagara mbere jengero je ntabwo twakugana baramaze umva reka kushya ko imicafu yawe ubwo bubako bwawe umenga bwuzuyemo imicafu umenga uvuye gukoropa amatwarete mbere Mana je ndagowe Mana nico gituma abakozi b'Imana kweli bahora n'ibigeragezo byinshi. Hello pastor. Ewe nashaka ushike ngaha mu rugo. Ashike ngaha kugirane. Ariko igeragezo cyanteye umukozi w'Imana. Ibigeragezo wowe nyene uri kigeragezo. Uragapfuta abanye n'ibigeragezo. Sawa. kandi iragutabara Sengimana Sengimana mugenzi senga kandi iragutabara je urashaka kunyagiriza Pastor. Twaba turagijambo. Yego ashaka turagijambo beri karibu no. Byagaragaye byakunze. Karibu cyane. Yesu naheza giye. Shirega nawe waceri wino wicara ha. Wicara umugabo n'umutwe Mireka. Karibu. Ahubwo reka bajye nkubitira aye nzana gatebe nagarutse. Pastor. Neza neza. Yego ni sawa mugabo. Utwana telefone yeko. Samahoro byose urabimenya nicyo cyari kuzanye. Hajya. Reka nicara. Reka yemwe ndara. Reka nicara ngaha. Pasito. Nibaza to kushize hagati nta kibazo. No kuri twintu nta kibazo. Ariko nitwabimenyera kuza twicara hagati y'abantu bwa ntaco bitwaye. Yego. Oya ntaco reka uri papa rero. Yarabahezagiye. Wowe uri papa wacu. Uri kamavuta y'abapastori. Burya rero twako turajya ijambo. Oya ibyo bya Bibiliya manzi byikoze gatoya. Pastor. Ujya muhezagirwa nkayo mariage. Sinzi ko mpezagiranye n'umuntu canke igihumbi. Ujya muhezagirwa wawe genda gukanya. Sinzi ko ari uw'Imana, sinzi ko ari shetani. Pastor jana nababwiye. Nkeka utampaye umugore. Burya urabona amazina arafise ukuntu akurikirana ubuzima bw'abantu. Uyu mugabo urazi ko yitwa Salomo. Urazi ko Salomo muri Bibiliya itubwira yuko yari afise abagore igihumbi. Pastor wabyumvise? Urumva? Pastor nico gituma. Jewe aritonza nyagiriza je ko n'umusambanyi. Ko jewe mpora nsohokana n'abandi bagabo. Pastor jewe atanubwo nigera ndabikora ibyo bintu. Urabona Bibiliya itubwira ngo cyo umuntu yiyumvira n'icabarico. Kubera ko yari umusambanyi nico gituma cyabona ko umusambanyi nanje ndaburimo. Cyubundi umugabo wanje ndamukunda. Yesu nashimwe cyane. Je nshinjira hano hantu numvise akarimbo kavuga ngo rutonde urugamba twese ruje mu ntambara. Kamajana 325. Mukamfashe?
kugira ngo tugire icyo tuyanze. amajana Ndabizi ko musobazi neza. Amajana 325. Matangira nasinze kuvuse kantike ngaho. Nituririmba byose mugabo ndabasabe ayo majwi izo nguvu mufise tuzikoreshe turimba karirimba amajana 325 kavuga ngo rutonde urugamba twese tuje hehe mu ntambara apana ngo rutonde urugamba tuje muri Somalia narinza ahubwo ni Bujumbura hari intambara tugwana mu bakristo kandi izo ntambara zisanzwe twebwe abo tunigana sabantu b'inyama n'amaraso ubona igana nawe amaraso mukafashe cyane tuje mu ntambara ukwicara ku mazi kisatana kiriho ahagaze imbere uko niko kunesha. Sasa nka wewe uri mu biki ngaho watuje n'umugore azwi adashaka pasta just ishobora kwemera yuko tuguma turirimbana niki ikiraya nk'ico je kikaza kumbesera ngo jani ndaye bamejegeze n'umugore pe ndabona murabishi akira telefone yawe canke ndakimanyura ubunye aha naho gipasura ubunyene kika manda akira telefone reka mani gusenga akira cyane uko biri kose ndumva ko hano hantu hari ubundi bushobozi butava ku Mana ariko tubanze twirukana ibisigo n'izina rya Kristo Yesu umunyanazareti Imana imwe igira neza Mana data twese uri mu ijuru haleluya ila tunashukuru matunda yake yatisha kama nima. Baba wa mbinguni, Baba utumbuka juu ya mtu wa msalaba ukasema kwa sauti kubwa yote yamekwisha. Ya katika kuteswa kwake Yesu kanisa limezaliwa, kifo chako kitukomba kutoka mautini. Turagushimiye kuri Imana igira neza, kuri Imana ikiza kandi uri Imana iruhura. Twinjiye mwaruno rupango abene data. Biboneka kibibuza amahoro bihari ariko turakwinginze. Hano hantu hatanga amahoro ni muri rya zina ry'igiciro kinini Kristo umwami wacu. Amen. Yesu nashimye. Nashimye. Burya hari ahantu havuga ngo abizigiye uhoraho Zaburi 7:7 ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa na rimwe ariko wamushimangiye ibihe bidashira. Baravuga ngo nk'uko igiti kiri hafi y'imigezi y'amazi cama gitotahaye ibihe byose no mu gihe cy'uruzuba ibibabi byacu ntibyuma niko n'abantu bari mu Mana baguma biyubura mu nkome zinsha. Yesu nashimye. Ngaho uri umukozi w'Imana nawe uri umudamu w'umukozi w'Imana aha mwese muri abakozi b'Imana murabavuga butumwa pastor mukozi w'Imana bisaba ko mu nyifato mu ngeso mu mvugo no mu byo twambara tuvuga ubutumwa. Okay, ivyo akora navyo nimo byo dukora nivyo akora rero bijya rero Imana yabishaka ariko rero hari ikintu kintangaza avuye ko ndabumviriza n'ikihe kibazo cyacu mu telefone umviriza je urabizi kwero kuduhezagira ho duhezagira sije ndabizi Imana kuduhezagira dufise umwana w'inkumi nk'ujyaye okay ntacu amavuta y'Imana ntatagaciro mugabo ntaheruka sasa kujya marasa adatagaciro urabona ujya mwana yaduhezaga iki nabibona yabonye ariko atora amahera y'abagabo bari bahejeje gukora ikirere yarahejeje gusamana nabo bakaba bacamuha amahera sinajyanye ivyo abimbwira uko turi kumwe turiko ndasoma n'ijambo ry'Imana wacyumvise ico tuje twapfuye atarahaguruka mfata mu mashati aranjugumiza arantuka arambwira ibitutsi byinshi ngo je ngo ndumusambanyi kandi n'ukuri kw'Imana Imana yo mwijuru je sinigeze ndabikora ivyo bintu n'uwo mugabo je nta mugabo ndigera nkubita ijisho wundi nta n'umugabo nigera mpagaciro nka wewe wa mugabo mada naho wowe uri mukuri iyo umaze kuba uvuga cyane ukaja hejuru birumvikana umuntu yagirijwe icyaha atacu yakoze ategerezwa kuvuga cyane nk'umuntu arusha umukozi w'Imana birumvikana neza ko hano muri no rugo ta mahoro hari umudurumbano hari imwe mumbi hari umudayimoni yabateye nk'umukozi w'Imana mu mpakanya ko kuza gusenga ariko kugira ngo ntimugume mushwana ndabasabe munyemerere
muri bwa bwitonzi n'urukundo no kugamburuka mufise ku munsi wa gatanu muzonsange muhira igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Ico ndababwiye kandi naje ngiye gusenga. Ego Nukuri madahari cyo yagiriza ariko nemera ko Imana ishura amabanga. Nukuri je ndemera yuko Imana ihishura amabanga. Ndababwire genda usenge. Umutima wawe canke wanje wiwawe urabuzi. Ariko kandi jamvise n'umutima umenetse vrema. Jamvise umutima umenetse. Umutima wemera ibyaha. Mugabo mu gihe atacaje nakoze n'ukuri sinovyemera. Umugabo wanje ariko birumvikana ko uwo mwana afise impamvu yabivuze. Bisaba ko dusenga Imana n'uwo mwana nkazomurondera nkamubaza cyane tukumviriza yuko hari ibyo dukwiye gusengera cyangwa hari ibyo dukwiye kugira binabaye ngombwa tugasanga hari uwarenza karimbi tukanamahagarika mu ishengero erega meza y'umwami sayo kwegera wasambanye cyangwa bacu birumvikana ko kandi igituma nakubwiye vendredi ni kugira ngo amiga ya samedi azinjira kwa gatandatu tuzobe twatunganije tuzoje mu rushengero tutikomeje hama ngo tubone gukomeza abandi kuko twitwa ngo abantu bakomeza abandi natwe tudakomeye ntigisona neza pastor nkuri reka dusenga Imana pastor Imana igumugisha Imana igakoze cyane Yesu araheza cyane sanyana umubuze nasubire kuguma ariko arambwira je ngo ndubusambane ndakuzi uri umuntu atahura iyo bibaye ngombwa utuzi aka kanya ndakabahaye nukuri iminsi 2 si myinshi ku munsi wa gatanu tuzobonana kandi nanje nukuri singiye kwicara ndagiye gutora Bibiliya nsenge nsomere ijambo ry'Imana kugira ngo bizogaragare neza ko hari Imana ishura amabanga ndagomba mufashe kwizera nimba umva ko umutwaro kuruhije fasha tuduzengesho ariko munyemerere eske murabanje kumbangira nzogira ico mvuze banze muhagarike iyo imisi 2 gusa mukozi w'Imana pastor turubasha amavuta Imana yaguhaye je ndavyemeye madame namwe murashaka gutekana gatoya najewe n'ukuri ndanezerewe cyane mumfashe dusenga Imana Mana data twese uri mwijuru Mana data wa twese uri mwijuru Mana data wa twese uri mwijuru Mana data wa twese uri mwijuru turagushimiye turagushimiye kuri Imana idukunda kuri Imana idukunda utwitayeho buri mwanya uratwikundisha kandi turabanyakabi turagusabye imbabazi utweze amaraso yawe acangane n'ayacu utwemerere uduha amahoro mwaro n'urugo rwacu uturinde ibisigo abadayimoni impwemu mbi uduhe guca bugufi kandi Imana y'ubushobozi Kumba hari imbaraga zikwirukana katika jina la Yesu Kristo Bwana mbinguni turagomba ubushobozi bwabuze umuriro w'Imana utiuke utamore haleluya amen haleluya amen amen haleluya amen Imana ni nziza amen igira neza amen iduhuza twese amen haleluya amen karayivuganye mugabo je ntibiriko birinjira neza mugabo ibiki bazi urukundo bazi umunezero w'umuntu ndeshe menda kubaza me papa yora muzi none papa urazi ko dukunda jinzo cyane gutwara nta kibazo Iteje nta tureke ibintu bya brag kugira none nimba twaba dukundana umunezero w'urukundo urazi kuri kukirekura none bisika unanga gukenera ariko ugasanga nawe uri kurambwira ko bidakunda umva none twaba turi mu rukundo rumeze gute ndetse ndabwiye cyenda bikunda ndavye Tukura ni sawa. Ni sawa turashima amaro y'Imana banatu. Yego Imana ishimwe ko twongeye kubonana. Amen amen. Ama muri make cyatumye ndabatuma ko sikindi. Nabatumiye ko kugira ngo tunakure korale yacu. Bana benshi barahevye abandi barasiba cyane. Nkawe dokorale niwe nagira mpere ko mpaburi ubutumwa. Nagomba dufate rendez-vous umunsi wo kugira repetition. Hari gihe twonaronka nabashasha gasha tubakira rero nagomba chef tena dutorera itarike kugira uwo munsi twese tuze tuhabe tumeze neza yego hama chef murakoze cyane
je nanje ndiko ndaraba nka Docrare abaririmbyi bacu kweri ibihe tugezemo ndabona ko atari byiza cyane ariko bagenda basubira inyuma ndavye kungene ko atanga ibikorwa c'Imana ariko nkaraba n'ukungene ubu turiko turabikora ndabona ko biteye amarira cyane ariko nuko byagusenga byose Imana izobyishura kuko birashobora gushika burya bama batubwiye umuntu adasenga yama mu byaha byiwe hari abantu benshi ubu bibonekeza badasiba rero ntawo bazi bibafatiye hari usiba ntatume na permission ariko kuba mwiyumviriye ico reka dupangiye utariki kugira ngo tuzoraba bazokwitaba amatugire bari waso ninakuze tuzadufata dutegure umunsi w'amasengesho kugira ngo tuje imbere y'Imana tusigurire ibyacu hama turabe ko hari cyo duhindura muri korali amen. Urakoze cyane. Ego twagira tubandanye kuri chef Tene aturamutse agirwa ko atubarira niyo tarike kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Yes ashimwe. Amen amen. Yes ashimwe kandi. Amen. Okay. Nishimye guhura namwe no munsi kandi mwakoze gutwitaho. Ikintu cy'ingenzi twashaka kubabwira nk'iki tariki ugerageje kuraba nkawe ubona nk'umwanya woroshe ubangutse ari mu Chef Ten je nibaza twora batugashira nka jedi ku munsi wo kuwa kane abantu benshi barakunda kuba ari disponible tukata du president amasaha ku mugoroba kugira ngo azobe bavuye mu mirimo yabo. Okay, bijya nka vendredi turabona ko bamwe ari abanyeshuri nka vendredi twofata vendredi après midi ndibaza niho byokora kuko jeudi baba gifise n'umwanya wa vendredi wo kwiga. Okay, nta kibazo shitene nta kibazo reka umuntu afate iyo vendredi amazu tuja tugishikiriza muri korali tumviriza ama commentaire ariko kandi twamaze kugipanga twashaka kuhindura kimwe gusa dushira isengesho kugira Imana izoshikara kwihamakarira gushigara murakoze cyane amasinzi uwo mugenzi nawe icyo yotubarira kugira ngo dusozere ikiyago cyacu dutahe. Ndashimiye cyane nanje kandi ndishimiye kuba nahuye namwe. Ikintu novuga jewe si byinshi gusa novuga ariko gusa cyambere nuko twakomeza gusenga ibindi byose bizoza hanyuma. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hama ndabifuriza ko hano muri kino kibanza cy'umwanya wacu Yesu Kristo hama uyu ni wa mwanya dufata nkuko byari bisanzwe musanzwe mubizi tugafata umwanya wo kugira repetition ariko uyu munsi dushaka kwiga ururimbo rushasha avaye ko dutangura nagomba manze sabe Alice aturengukane mu kiganza cy'uhora y'Imana yacu. Urakoze Yesu uragurutse sega amahanga urakoze ku buntu bwawe n'imbabazi zawe watugiriye maze twemeye ko muri kibanza kaze na kari buntu bwawe n'uwiteka Mana turaguhamagaje ko turi muri kino kibanza winubane nacu kibirengeye kizima repetition tugomba dukore Mana dutangurira imbere tukubanjije imbere muri byose izina rya Yesu Kristo Nazareti turasaba ubushobozi turasaba amajwi meza kibirengeye kizima winabari wo gukorera muri kino kibanza amatarizawe byose izina rya Yesu. Amen. Hama Yesu ashimwe. Amen. Hama nkuko nabibabwiye tugomba dutangure no gutegura ariko avaye ko dutangura bagomba tumaze duhe akanya shiftene wacu kugira ngo ahaguruke tumwakire kwanza. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Okay. Ndabona ko no musimyitabye vraiment birampimbaye kandi biranezereye. Amen. Reka duhe ijambo chef agiye atubwiye. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Ego ndabashimiye cyane kubona no munsi mwitavye. Ndaryohewe cyane kwaheruka kubona ibintu nk'ibikera. Niyo mpamvu no munsi ndabona umenga harimo n'abantu bashasha tutari tumenyereye nibo muri make twashaka imbere yuko dutangura ibikorwa byacu uko numvise Dokorari arafise indirimbo nshasha agomba kubereka twashaka abo bantu bamanze bidondore tubakire muri korale yacu. Turabona umusore hariya ndabona niwe wa mbere yatanguye gushika nashaka yegere ngaha hama atubarira akazina kiwe atubwire ibyaje bimugenza niyo yazazananye kuko ni mushasha
ashike hano imbere yidondore kuri bagenzi we. Amahoro y'Imana bane namwe. Ego murahoze kumpa akanya. Twariho turarengana turi kumwe n'umurya muvandimwe nyene. Twumva abantu ariko baravuga akajwi keza wataze Imana. Ati natwe kadusimbireho twifatanye nawe. Nico cyatumye duhaca ngaha nyene. Twumvise turabona nyene biragenda neza. Murakoze cyane. Muheza gihe. Haleluya. Amen. Ego ndabona ibintu biratanguye kuryoha. Hama ndabona hari inyuma hariyo iyindi nkumi. Nayo nyene twashaka yegere hano itwidondore tumenyane. Karibu cyane. Okay, murakoze cyane. Ku mazina yanjye nitwa Neza Nimyela. Nitwa bande? Ku mazina yanjye nitwa Keza Nimyela. Keza? Yego. Nimyela. Nkaba nari nshinga numva muri kumwe aririmba cyane ndavuga ati reka ngende nifatikanye nabo. Nkaba nari nje fatikanya nabo mu kuririmba. Tuzaburaza misi yose. Karibu. Yesu ashimwe cyane. Hama ndaryohewe kubona twungutse abandi bashitsi babiri. Karibu cyane muri korale yacu. Ni nayo mpamvu tugiriwe ko tubakira mwisange aha muri korali wanyu mwumve mutekanye. Hama nagira mpe akanya dokorali abandanye abateguye ibindi nabyo turabiyaga duhejeje. Yesu ashimwe. Hama nanje numaryohewe cyane kumwe twatwarangusa abashitsi. Novuga ati Chef yabashimiye nanje reka ndamushimire cyane. Chef mwakoze cyane natwe turabakunda. Hama tubize muri wa mwanya w'integuro. Naguma ndabasabe mwipange ku majwi. Amazi ndumva ndabipfiriza kwinjira muri mood. Tugomba dutegura akarimbo karyoshe cyane. Umuntu atakaza aragerageza kuzaradugira ku bandi. Kandi mwari kudufasha umuntu azi kupiga ingoma neza. Je birancanga cyane umuntu azi kuvuza ingoma yari kudufasha kugira ngo ntituze kugenda dusigana. Oya mu bijyanye no kuvuza ingoma. Ubanza ukarindira kubera indirimbo bamwe ntibayizi urumva ugiye gushiramo ibintu by'ingoma indirimbo abatayizi ntibatahura. Okay, murakoze cyane Chef. Gatoyi dokora. Urabona harimo abashasha. Uragerageza turagenda buke buke ntumugende usimbagurika kumwe urabona ko aba mwamenyeranye. Mugakura abashasha urapunga ugende buke buke. Okay, murakoze cyane. Twari kumanza kucisaga chorus ariko nta ngorane ndibaza ko ibintu bimeze neza. Ariko je mu muhogo rubimenga nimeze neza umuntu ushobora kumpa ijwi toyi mu maraso je nibaza warabaye mwese hari favorite kimeze mu maraso ndababwira naza guharura amaca twinjira mu maraso yawe Yesu mu maraso yawe rimwe kabiri gatatu mu maraso yawe Mumaraso yawe, mumaraso yawe Yesu, aho niho nibira. Mumaraso
wanyishuriye iyo myenda yose wahanaguye icyaha cyanjye maze wugurura amajuru ncira inzira mbona kwinjira ugira neza ugira neza ntacamura mu rukundo cyangwa isezerano ryawe icyo wavuze nikibaho na isi yose yumva ntacamura mu rukundo cyangwa isezerano ryawe icyo wavuze nikibaho na isi yose amashyi ugira neza. Yesu ashimwe cyane. Amena. Mwaba mwiza cyane. Amen. Je numva nyobewe cyane nubwo indirimbo tutarayimetiriza neza ariko nibaze kuri bashasha nibaze bira twisubiyemo nk'igira kabiri nibaze mwohina neza ariko kandi hari ahantu hazaratugora cyane ariko ni kubera usanga tutarayimetiriza kugira indirimbo shasha usanga igoye birasaba kwiga amajwi ariko murabona ko twaririnjyanjaga mu ruje ntabwo twapanze amajwi neza ariko nibaza afa prochaine bizogenda neza. Ego murakoze cyane kwitaba ubutumire bw'uno munsi nagira ndabashimire bimwe by'imvamutima n'abashasha ndabona umenga mwari musanzwe mubimenyereye mugire ingufu ikindi gihe muze mugaruke nagira mperera akanya sebuse na dusengere amadutara ntacyo twari gushobora iyo utahaba mwami ntitwari kwasama ngo bikunde ariko wadukoresheje maze mwami utugira ibikoresho byawe wishimira wabanye natwe kanatsinda mwami watumikiye n'abandi barindi bashasha none mwami turabasabiye mpemu wawe kugira ngo Yesu Kristo arushize kubana nabo maze mwami abe uwo kubakoresha uzobukoze urabagirira neza Mana nziza turagushimira ku bitangaza wadukoreye no munsi watuzaniye abaririmbyi bashasha Mana uratwakirira turagushimiye wakoze igikorwa gihimbaye twanezerewe igikorwa twawe mwami cyari cyagenewe abamarayika ariko mwami ubona ko natwe tukwiye kubaho turabaririmbyi bawe n'atugirira neza kugira ngo mu bwiza bwawe udushikare kutuzika wahabonetse nyakubahwa waturinze waduhaye amajwi meza tubasha kuririmba neza uhuye n'amagaragazo menshi yo pfukama hasi usenga Imana nayo irakumva yo urire utakambire Imana nayo izoza igufata ukuboko yo senga Imana yo senga tumanze rero duhagarare abona izuba ni ryinshi urabona wewe warugize iminsi utaza sivyo warugize iminsi ukora wa muntu ibintu bihaba bifatira umuntu urazi ko ari byinshi wabonye ko n'abaririmbyi bari bagukumbuye cyane gusa ijya korale yacu ni sawa korale yacu imeze neza gusa rero wowe uracyakara ukuntu erega nivyo tuzoyiteza imbere oya ntabwo ntakara urabona hari ukuntu basi ufatirwa nko mu rugo bikaba ngombwa gusiba
urabona je na wewe niko tuyirongoye twe kuza turerekana akarorero keza mu bandi muri barya bato bato turongoye ego hama wewe ariko tubisita gukumbura agushaka nkakubura banashaka nyine nkawe tuzi turabana hafi urabona je ndi chef wawe nawe uri chef tene turi bamwe hajya muri make urabona biragora ngusenda kwibamo cyane mbashaka turirimbana je nawe turi babiri turirimbana avuye ko tuva muri korali ushaka ko turirimbana dutegura sempre oya urabona je nawe dusangira amabanga ndi chef nawe uri chef tene wanje rero niyo mpamvu nino misimenga ndakwiyumvamo cyane dushaka ko woza tukaguma dutegura indirimbo z'iwacu erega n'ubundi twe twosohora indirimbo y'iwacu turi babiri tukayikora bikunze tukaja no hanze tukayikorerayo indirimbo y'iwacu turi babiri indirimbo y'iwacu turi babiri nta kibazo tuyiririmba nyine hajya muri korale gukompoza indirimbo ni byiza kugira ngo abantu nyine tugume tuzana ibintu bishasha bisaba ko tuyitegurira turi babiri ukaza muhira ukansanga muhira tukayitegurana turi babiri tukayikompoza hama tuyimenye tukabona kuyitwara hajya muri korali ikamenyekana rero iyo ndirimbo bisaba ko tuzoyitegura erega hajya urabona tumaze igihe cyinshi dukorana uramaze no kuba wanje sigaye numva ndagukumbura cyane uwawe n'uwawe gute wenda nagukunda hajya no kutanabibona gukunda hose usanzwe unkunda kuko ntacyo dupfa basi reka ndakubari na bene data jepfa turyamana tubone gutegura indirimbo neza tugira iki turyamane je nawe je nta mwanya afise wo kuryamana nawe oya nawe reka kwigira ibintu nemera kugira iki kabyemera nyine nawe sivyo sheri ndavyemeye yo uravyemeye shaka kuba sheri utene wawe mana wakoze kudusemura rero ndagushimira Mwami Yesu haleluya turagushimiye izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibunze kuva mu gatondo watuzigamye waturinze wabanye n'abakirisu b'ishengero uraturongoza kuva ngaho Bujumbura gushika Igitega igihe twari mu ikorani karusho wabanye natwe mu Kirundo wabanye natwe n'abakristo bose n'abantu bose ubwirwa wabanye nabo uwo bazigamwe mu barinzwe tubayemwo twisanze ku mugoroba w'umugisha tugomba turuhuke twebwe tugomba dusinzire mu buryo bw'umubiri ariko mwe muyera wawe tugumeko utwibira amabanga usengera abagwayi bataronka itiro kugira ushobore kuribaha ubasanga aho bari ubagirire neza izina rya Yesu Kristo mu Nazareti abatarose ibyo bafungura abanyene bibuke kandi rino joro turagomba ari ry'umugisha maze duhe n'umurongo duhe ibyo tuzoza kugaburira ishengero mu gitondo cejo ni muri rya zina ry'igiciro kinini cyo twanse ni satani n'abadayimoni abarwayi abagwaje kwirukana ya miryango yaribanye nabi n'umukozi w'Imana Salomo urazimye n'abaromye nabi n'amadame wiwe uraha ubushobozi barinde baronka itiro maze ibintu bigenda neza dusengera n'abajene kugira ngo ubashe ibisigaye bino joro biri umugisha kubw'ibyo tuzogabana ishengero ngo twabisabye ni muri rya zina ry'igiciro kinini Kristo umucunguzi umukiza wacu amen.
nawe mugenzi ndakubwire Man. Yesu ibimenyetso n'iki Yesu n'ishengero. Chef na chefte. Chef na chefte. Sengimana yo senga kandi ragutabara Sengimana yo mugenzi senga kandi ragutabara senga we senga yo mana senga we senga yo mana najya kuba pastor murabizi neza. Yesu aguhezagire cyane. Amen. Ibigumbagumba n'urukundo rwa kino gihe ndabizi ko bihari. Ndishimye kubabona. Ndaryohewe nanje kubabona. Akabazo ka mbere ntavuze byinshi nk'umukozi w'Imana. Ndumva no babaza murameze neza. Ego cyane turameze neza. Claudine. Sa. Duhejeje amiga twamaze kuvuga ngo ubuntu bw'Imana bujane namwe. Mubane namwe. Ati mujane amahoro y'Imana. Ariko wowe ndabona ata mahoro ufise. Ntumpishe nk'umukozi w'Imana nta mahoro ufise. Pastor no bura amahoro gute. Ubwo ndishimye ndaneze. Wazi honyine nanagiye no muyikora no musabashashe. Ushobora kuba ufise amahera udafise amahoro. Ndayafise. Amahoro ndayafise Pastor. Ninabyubona. Claudine ndakuzi. Intambuko zawe ndetse kumenya ibiri mu mutima ibwina nk'Imana. Ariko Imana mu ijuru hari Imana igira neza. Ndakuravye nk'umuntu ariko araraba. Wowe ubona no umeze neza. Ngize ukuntu nta kibazo ufise wewe. Claudine, igitoki cama kiremvye iminsi yose. No muci kiba gifise amazi. Ariko iyo bishitse kigacika imizi yose. Canke igiti, canke umuvumuvumu, haraho igiti sinzi ko bacita, sinzi ko umuvumuvumu, sinzi ko ari inki. Ico giti hageze muci, amababi yose araguruka. Mugabo mu minsi mikeya imvura iguye kikongera kigashurika. Umeze nkaco muno mwanya amababi yaragurutse nta munezero ufise mu mutima. Agomeze neza. Agomeze neza. Gusa nyine nubwo nameze neza. Nibaza ko humura. Hajya muri Yesu, abari muri Yesu barafise ubushobozi. Hariho ibanga ryo gusenga. Nimba utameze neza, ngize ukuri ikibazo ufise kugira ngo tubwire Imana yo mwijuru igira ikikoze. Kandi Imana iyo tuyisenze twizeye yamigira neza. Yesu ko yararejo nuno munsi niko ari. Ngize ukuri Claudine ufise ikibazo nyabaki. Ngira nshuti yanjye. Ikibazo ufise Claudine vuga cyane nta kibazo. Yesu ntameneka amatwi. Yesu yama yiteze ababoroga n'abavuga bukebuke. Vuga ngira ikibazo ufise. Pastor nariye kunje ntemerewe kuribwa. Zitemerewe kuribwa. Claudine warisha? Claudine warisha? Ndagusabe. Burya ngenza kwinjiza amiga. Amengo no musti program. Yasa ko mumbwira munyarukije kugira ngo nje gukora ibintu by'Imana. Kandi no kuri ko bampagaraye nuko nabonye ko menga murafise ikibazo. Ndabasabye mu kugira kugira nyine muvuga sanga nabizi ko no mukuri nimba muyizi no mu guteguza mwari mubizi
nubwo mu bintu byose mbona nenga shitani ariko aratwara ingabire Basta. Ndakwingiza. Ikibazo basta. Ariko n'ukuri ndakwingiza basi nagira umuntu wigisha. Maraso ya Yesu. Ndakwingiza. Ngize ukuri. Basta, basuremeye kari mu wenyine n'ibanga. Ndakwingiza. Twebwe abakozi b'Imana hajya tuba turimva zo guhambamwo amabanga y'abakirisi. Aha dufise amabanga menshi y'abantu tunayavuze zoca zisambuka. Ngize ukuri Yesu ari muri twebwe turi kumwe na mpwemu yera biragenda neza. Bibaye ngombwa turahamagara ububasha ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Nyakubahwa ite. Mbese ndajabuye n'umuntu. Maraso ya Yesu. Kuradini. Bajya ndakwingize. Sindikunda gutahura. Ndakwingize. Izina rya Yesu. Bajya. Kuradini. Ngize ukuri byagenze gute? Reka gutumana amanga. Bajya. Urabaza ubutagiye gukora. Mukikorane ngira shika kunumbera. Ujya munsi. Maraso ya Yesu. Bajya mbabarira. Barameze neza. Kuradini. Humura. Imbabazi z'Imana ziriho. Yesu ntiyazanywe n'abakomeye, yazanywe n'abadakomeye kugira ngo adukomeze. Ngize ukuri vuga utomore kuko ndihuta ngiye kuhinjiza amiga dushike ku ntumbero umwanya uragenda. Maraso ya Yesu mu izina rya Yesu mu Nazareth. Yes, thank you Jesus. Claudine. Wowe igishije indirimbo ngo Yesu ari mwijuru araraba ibikorerwa muri inosi kamutera kabonge yibutse ingene yababajwe none nawe usubiye kumutoneka mu nkovu ziwe. Claudine kubera iki ubuza abandi gusambana nawe gisambana mu ndirimbo mu nyifato muvyibira ku muryango mubuza binjira. Bazalaje sije. Yuza ko basuri n'umuntu adafise igikorwa yararongoya cy'abandi. Baza ajidari yara. Ngize ukuri iyo nda imaze amezi angahe? Baza ndikeka wimaze neza. Amezi 3 no kuruhimbi warasangiye maraso ya Yesu. Izo ni zangwa. Nimba bavuga yuko hari ibintu by'akaronda iyo ngwara nimbi cyane. Kwegera ameza y'umwami uruhimbi rw'umwami uzi ko musambanye ni kizira. Nama ndavuga ati n'undi muntu uzi ko wakoze icyaha biravuze umuntu yumva yavyitiranije asohoke agende kubera ko utasohotse. Mbabazwe nuko wasambanye gusa mbabazwe nuko ubirenza ko ugaca ujambo mu izina rya Yesu amaraso ya Yesu ntacu muri we mu gushaka indirimbo icaha kibuza amahoro. Haleluya. Ngomba ndagusengera ngomba senga Imana kuko naje ubwanje pastor sindumva niyakiriye ariko kubw'ubuntu bw'Imana Yesu ntiyazanywe n'abadakomeye yaje kugira ngo ashitse ibyo kugororoka. Uragomba kurokoka uragomba kuronka ubugingo bikagukundira uwo muhungu muzozana muhira icyo ndakubwira ataje naho nyene wewe nyene uzoze ku munsi wa 4 inyuma y'amiga uzoca nsanga mu biro
tuvugane canke nzonsanga muhira nta kibazo. Reka ndagusengera Imana. Urasubira muri amajambo. Nijwi rirenga. Nica waracemanze ugikora urarenza kugeza aho nindi witwara. Urasubira. Ati data twese uri mwijuru. Data twese uri mwijuru. Izina ryawe niryubahwe. Izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe nibuze. Ubwami bwawe nibuze. Ndiya nkumi yawe Korodine. Ndiya nkumi yawe Korodine. Mana ndagushimiye kuba warandemye. Mana ndagushimiye kuba warandemye. Ariko nakengereye aheraho urushengero. Sangira ku meza yawe meranda. Sangira ku meza yawe meranda. Naracumuye. Narasambanye. Ndakwinginze. Kubw'imbabazi zawe nyinshi. Irengana kabi kose nakoze. Ungirire neza. Ndagomba ubushobozi. Ungirire imbabazi. Amaraso yawe. Ambonekeko. Ndatuye. Ndahagaritse. Icyaha cy'ubusambanyi. Ibyo ugomba bintu kugomba. Nsenze muri make. Nizera ko byinshi biduhera ubuntu. Mu izina rya Kristo. Amen. Mana data twese uri mwijuru. Uno mwigeme byarashitse akengera meza yawe yahera hera urushengero araduga arasangira ariko turamusabira abaje. Senga Imana yo. Senga kandi iragutara. Aragewe cyane kuba mwaje kugutemberera. Tugize n'umugisha abarongozi bakora niho bari. Abakozi Imana niho muri. Bene natabese umwishingiro niho mwibere. Yesu nahamwe cyubahiro. Mufashe yo Mana tuyahamashije. Yamugiye Imana ringira neza ngo kwakira amashitsi n'umugisha. Tesi. Aburahamu ngamaze kwakira amashitsi ngo baje bamusabira. Baje bamusabira umugisha. Bwira umukozi kugira ngo tubakire mu mpemu no mu mubiri. Aho karagaciye. Turabaye kazi umukozi Imana. Murakoze cyane. Mama apotre wabyibushe. Mbona bimeze neza. Nta mukobwa wanyu yakunze. Yego. Oya biraboneka. Yitwara gusa. Yesu agomba bigira neza. Koko? Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Ya, ndabona nawe hari ikintu Yesu yakoze. Yesu ahezagire cyane rero kuba mwaje. Amen. Ariko reka dushime Imana mbere ko dutanga ibintu byose. Uhoraho Mana data twese uri mu ijuru. Se umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye kubw'urukundo rwawe rutagira iherezo uduha abashitsi. Turanezerewe cyane kubona abashitsi batugendeye kandi turagomba ibyo tuyaga byose uze kubibamwo ico twase n'umugwanizi duhamaga ubushobozi bwangu buhabe mu izina rya Kristo umucunguzi wacu. Amen. Kaze cyane. Yesu nashimwe. Amen. Muri no minsi murazi ko dusanzwe dufise ubuhagararo bujanye no gusenga cyane. Kuko hari abadayimoni batwara badushira mu ntege nke. Umuntu ugasanga urasenga yumva menga yadendebukiwe. Ni andi majambo hari umuntu asenga ukamenga asenga kubera umugenzo. Reka ndabwira inkuru imwe. Hajya gusenga hari izindi mbaraga cyangwa ubushobozi mu masengesho. Reka ndabwira kakara. Ninde muri mwebwe iwiwe araratuganye? Iyo umuntu atugaye arumva kabuza amahoro. Acabyo kagira ane? Akugana. Twese anya mu mazu yacu nta muntu mwigeraye aratugaye. Bisobanura iyo umuntu adasenze, ajyamwe adasenze, avyuka ntasenge, afunga adasenze, abameze nk'umuntu yaratugaye. Iyo umuntu atugaye imbwa zirinjira, ibisuma birinjira, ibintu byose birinjira, ntamenye ivyinjira iyo biva. Natwe turagomba ibintu byose dukora tubyugaze amasengesho. Yesu nashimwe cyane. Amen. Indirimbo yo gusenga muyifashe cyane. Hari indirimbo ya 49 iravuga ngo kuba yizi ngo cyamumfasha ivuga ngo ugusenga kurava
ibihe byose kushikana kuri data akankiza mu bingoyi kandi satani yandeye akansuka uburyo bwose ibiheta ngabo kenshi ugusenga uramfasha mukizu twemere naho turi babi wowe waradupfiriye mukizu twemere nitwoshobora kwitunganiriza ingeso kuko iyo tubigejeje zitwangira ntitwoshobora twenyene ntitwoshobora twenyene kwitunganiriza ingeso kuko iyo tubigejeje bitwangira rwose mukizawe mukizu twemere naho turi babi wewe waradupfiriye mwami wowe waradupfiriye turakwinginga tina none twemere mukizu twemere mukizawe mukizu twemere naho turi babi wewe waradupfiriye mukizu twemere. ese nashimwe kandi nkuko mubibona agejeje kumva amajambo y'Imana akomeye cyane avuga ngo utwigishe guharura iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. iyi ndirimbo y'ikivuga ibitomoye ngo ntitwoshobora twenyene yesu nashimwe ariko rero kugira dushobozwe n'Imana igihatumye ndabatuma ko kugira ngo dusengere hamwe yesu nashimwe kuko biravugwa neza ko muri z'iya mpanuro muri ayo majambo menshi mwumva yesu yabwiye abigisha muribuka ko twavuze ko yaciye ababwira ngo ntimunezerwe nuko imwe mu bizabumviye ariko munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. natwe turifuza ko amazina yacu yo kwandika mu gitabo cy'ubugingo. mukozi w'Imana byonezera cyane duhuriye isi yone mu ijuru byonezera cyane duhuriye na madame wawe umeze neza kako n'ingene ndabazi haleluya n'abashyitsi bananiye baza nese Vianney yesu aguhezagire cyane yesu nahezagire abavukanye bacu murabizi namwe ko muri abantu banje bahafi ariko ndafite icyo ngomba kuvuga kijanye n'impanuro z'imyitwarire z'ubuzima busanzwe cyane. mu ntunge gato umwe wese ariyizi twaravuganye bikwiriye mu mpande zose musanzwe mubizi ko n'umuvukanyi wacu byarashyitse arata inzira y'agakiza arata inzira y'umusaraba atwarinda bivanye n'ukuntu bahaye umwanya shetani arabakoresha. iyo shetani umuhaye ikibanza akagutwara gusenga haza intege nke umubiri warabatwaye mwarasambanye ndagira ndabasabe mwihanire kureka kandi uhindure n'inyambaro. Imana izongera kukwakira uhindure n'inyambaro utangire wambare neza nk'umwana w'Imana. Yesu azobagirira neza. Chef
singomba kugarukana ibyabaye ariko ico nabingingira nigikurikira imisi yose zirya ntama murongoye wewe ni wasambana abajya abandi bo bazoba indaya mbaya sinzi ngene bazoba bari kuko bavuga ati umurongozi yahagaze abatwara babicaye iyo yicaye abatwara babaryamye iyo aryamye abatwara babasinziriye iyo asinziriye abatwara babapfuye none mwasinzira umukondora zosi satani abatwara umwanya wo gusenga byarabagoye cyane imana ibabarire cyane amaraso Yesu ababiko kugira mitware neza imana ibabarire kandi ico tuje tubasabira gusa murabo murahagaze mu mvuga zafuhane muzosubira mubitunganije neza ariko mwitware neza mwambare neza ibisiga tuzoranye tuvugana citubananye kuri bano bavukanye bacu mukozi w'Imana baho ibyanyu murabona ko harimo urwaruka ico mubibana cyo muzimbura aba bajene ingo zabo zizokomera bisunze mwebwe nababiri yatabone ibyo twagwanye murabizi ndagomba ndabasabe ntihagire umuntu n'umwe asubira kuvuga mu mugabo wanje madame wanje umwana wanje nasanze ari bisigo hari imwe mu mbi zateye kandi mwakinubwiye amashengero menshi yo muri kino gihugu cy'u Burundi imwe mu bizateye ku buryo usanga abantu muri kohane n'indirimbo bazana kamavuta zikigira kumbe n'intege nke turagomba imbaraga zo gusenga nkuko mubizi rero tugomba dusenga imana ibabarire cyane ndabasaba mwese mufatana amaboko haleluya ndabasaba mwese umuntu wese yumva ko akwiye gufata mugenzi we ntaco bitwaye uko ari kose ni mwene data dusenga imana haleluya mana data twese uri mwijuru mana wewe ugororotse mana uhambaye imana y'ubushobozi imana y'ububasha bimaze kumenyekana yuko abo uri mu ruhande rwabo ataho bagwanya ataco batsinda natwe turizera ko mu ruhande rwacu mwakinogeye kikigatwa kinogeye kigoroba turumva ubushobozi buriko buratugabanuka ko bivanye n'ukuntu impemu mbi zaje ziratera mu ishengero hano hantu hameze nko mu bugaragwa hameze nk'ahantu hagadutse harumye turagomba umuriro w'Imana utibuka kugira ngo rutongore turagomba ubushobozi muri bano bene data ubasubize mu rukundo ubarinde ubusuma ubusambanyi n'ubwibone n'inkozi z'ibibi ziza zivanga muri bo kugira ngo ishengero ry'Imana ribeho ryejeje ngo ryawe rusubizemwe amahoro maze umugisha uboneke mu ishengero turazituriye haleluya Yesu Kristo Imana turagomba wa muriro Eliya yahamagara uturire tongo cyo ukora mwami gahinduka aricyo ukora bikagenda neza ndumva ubushobozi ndaturiye ndategetse ndasangaguye haleluya kajina na Yesu Kristo mwana miguni ndaturiye fire izina ry'ubasha mu izina ry'ubushobozi urakoze kuri Mana ugira neza uri mwijuru urakoze kuri Imana igira neza turumva ubushobozi bwawe bwongeye kuboneka muri kino gihe cy'ikigoroba kino gihe cy'ikigatwa kino gihe abantu babivuyemwo urasubije n'inkomezi mu ishengero ryawe mu baririmbyi mu bakirisu mu bashinga ntahe mu bigeme mu basore mu kwaruka mu gihugu cyose cy'u Burundi ndetse n'isi yose turagomba mpemu yera yongere yiganzire ishengero ribeho tumye ribeho rifise mpemu yera mu izina rya Kristo Yesu ndasabye ubushobozi mu ngo ndabuze ubushobozi mu bigeme mu basore mu bana mu bantu bose ndagomba ubushobozi bwawe babeko maze bagire neza igihe cy'impemburo kibone ingene kiza kivuye iwawe mwijuru kibyagire muri ino nzu kibyagire mu gihugu kibyagire mu ishengero kibyagire mu mitima haleluya 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 amen. Yesu ahezagire cyane ndumva Imana hari ikintu hejeje gukora ndumva hari bisiga Imana yirukanye muri kano kanya umuntu wese ari muri mwebwe ashagena yama imbuto zikwiranye no kwihana amen. Yesu ahezagire.
nawe mugenzi ndakubwire uhuye n'amagaragazo menshi yo fukama hasi usenga Imana nayo irakumva yo urire utakambire Imana nayo izoza igufata ukuboko yo yo senga Imana yo senga kandi iragutabara